mu myaka yaheze atari kera cyane umuhungu n'umukobwa barishimaniye Bujumbura barakundana babona ko bitogarukira mu rukundo gusa ngo bihereraho bahitamo gukora imigambi yo kubaka ngo bishingira umuryango babona ko bakwiye kubimenyesha imiryango yari isanzwe yibereye ruguru kuko ubusanzwe umukobwa yari yaraje kwigira kaminuza ndetse hani Bujumbura umuhungu nawe yikorera akazi gasanzwe ntivyateve ndetse biraba ariko umuryango w'umukobwa bagiye kubitigisha umuhungu amaze gutaha basigara ku mukobwa wabo bati umukobwa wacu ujya muhungu bwe tumwemera twarutamenada umukobwa agira ati papa mama none ko ndamukunda cyane mwebwe se bumwankira iki ubundi ho papa ati vyovugwa he ko umuhutu yorongora iwacu ga mwana umukobwa nawe bidatinze abigeza ku muhungu nawe ati reka je nkwitwayire mu rugo maze wirabire papa na mama bakimara kugira naho iwabo n'umuhungu mama w'umuhungu atangura kurabira umukobwa ku mano n'intoke n'agasuzuguro kenshi umukobwa atashe mama asigara ku muhungu we ati abatutsi wowe ubazi kwikiga mwana ubundi ho weyumviriye gute gukundana nabo sindakwanka ariko ntajewe no kwemera ko urongora uwo mu batutsi reka twarutamena nawe burya si umwanya wo gutera inkuru ngo tuvuge aho vyahereye nuko vyatanguye n'iki oya ariko mu gitabo c'itanguro mu Bibiliya mu kigabane cya 2 umurongo w'indwi haravuga hati uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi amuhemera mu mazuru canke se amuhumekera mu mazuru imwe mu y'ubugingo umuntu acaba ubufise ubugingo muri make turumva ko Imana itaremye umuntu maze iheze ivuga iti ndaguhemeye mu mazuru canke ndaguhumekeye mu mazuru amazuru abaye magufi ndakwisa umuhutu nawe Eva ndakwisa umututsi cyangwa umututsi kazi oya mwitangwiro rimwe murongo 47 haravuga ati no ku Imana irema umuntu mu shusho yayo mu ishusho y'Imana niho yamuremye irema abantu bari uburyo bubiri sinzi ko abo bantu bari uburyo bubiri ari abahutu n'abatutsi ariko bugi kibazo kica kizuka nimba Imana aremye abahutu n'abatutsi abatwa bo bari kuzoja he umwanya wo gutera inkuru ngo tumenye aho vyahereye muri Bibiliya ariko umuhisi Julius Kambarage Nyerere wo muri Tanzania yaravuze ati kugira icyitwa moko kibe mu gihugu kugira ngo rese kibe mu gihugu bisaba ko baba batutsi canka abahutu canka abatwa bagira ururimi rwabo agataka kabo bonyene batavangiwe ni kuvuga abahutu ko bogira gataka kabo ururimi rwabo bisangije n'umuco wabo mu buryo umwe cyangwa ubundi n'abatutsi bikagenda uko nyene n'abatwa uko nyene buri bwoko bukisangiza agataka ururimi n'umuco mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko aha mu Burundi koko abatwa abahutu n'abatutsi indimi dutandukaniye ko nizihe umva ndababwire abo banyaburayi baje kuducanisha mwonga haba amacakubiri mu Burundi ariko ubusanzwe twari twimereye neza abo badage vyarabananiye kumvikana ababirigi ubwabo nabo barananiwe kumvikana amacakubiri yarabamaze hagati y'abaflama n'abawallon bama bashamirana bagwana bicana nyuma baza kubiteragiramwo abarundi birangira bamwe bemeye ko ari byo ubundi ho nindi yakubwiye ko umuhutu umurabira kuzurura ifiase rigufi umututsi nawe ko umurabira kuzuru irerire nzi abita abatutsi bafise ayafyase n'abahutu bafise yagorotse ubwo babwita ubujiji n'ubujuju ubundi wibaza ko abo bazungu bapimira kuki mu kumenya abahutu n'abatutsi ni ya mazuru nyene birababaje kubona abantu babishiramo umwete bakavishiramo cyane bagashiramo ndetse umwete mu vy'amazuru n'amacakubiri y'amoko ikajyana ariko kandi burya kugeza uyu munsi ahanini n'abantu bize babishiramo umwete gusumba batize rega niyo namenye ko kwiga burya bifasha kumenya gusoma no kwandika ariko bitakumara ubujuju n'ubujiji nikimenyamenya uzokumva ngo uyu ndamuha akazi kuko dusangiye ubwoko bigatuma hatangwa akazi hisunzwe ubwoko nta kwisunga ubushobozi umuntu afise mu byo yize no mu byo ashoboye abo gasanga hari gutangwa akazi hisunzwe amazuru ubujiji kutajijuka ubujuju n'ubugugu
hanini bushingiraho ndetse n'ugukeha k'ubwenge gushingiraho. Umukuru w'igihugu ati ugasanga umuntu ahari ngo jenda umututsi cyangwa umuhutu, akagira kandi ati burya ubututsi cyangwa ubuhutu wishimira nibido y'ugwa abantu ngo tunywe ishwida. Perezida Kagame nawe ati burya ugiye mu Buyapani ukababwira ko uri umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa nibamenya n'ibyo uvuze ibyo ari birega. Oya kandi niko kuri, ariko aho uzojya hose ahariho hose kuri isi niba avuga ko uri umurundi bazokumva utarize kwirushana birebire wisobanura ngo urabona ngo byahereye aha nahajya wapi wapi. Vuga ko uri umurundi birahagije. Umve ndababwire uburundi amahoro. Hari umuririmbyi nemera cyane ntarara ntumvirije ubutumwa atanga mu ndirimbo aririmba yitwa Hands Up, kuri YouTube arahari ndetse no kuri Facebook page arahari. Yaragize ati ariko burya mbabwiza ukuri sinze ko ndi bubishobore neza, ariko muraza kwiyumvira izo ndirimbo inyuma. Yaravuze ati uburundi amahoro mvuga ntazindwa indanga ndata ndatira abatakuzi rirenze bwaca ricanye bukabakira ku maso bagasasagaza ubudasabwa we n'ahandi ugahurumbirwa na bose shinga imizi Burundi ubundi ho. Ico nico dukwiye kurata mu gihugu hose, ndetse tuvuga neza Burundi bwacu apana ubujuju bw'amoko y'amafuti. Sinibira ko nabitomoye neza ko uyu mugabo afise ubwenge kundenza avuga byinshi birenze. Iyo ndirimbo ndaza kwibaha muyumvirize mwumve uko dukwiye kuvuga imvugo y'uwitwa umurundi uko bikwiye kumera, uko kuye kurata igihugu gusumba kurata ubwoko uturukamo. Tuzotera gute imbere mukirata amoko mugitanga akazi mwisunza amoko? Tuzotera imbere gute? Tuzokomeza kuba bya bihugu bikenye kubera dushingiye ku moko. Ya makuru daca abantu birigwa bamaranira ivyo bicana bagira ibiki bimana abageni n'abakwe, ugasanga ni kibazo tuzi tukabura, ugasanga amafaranga ari gufatwa n'aba n'abajya amoko. Nico kintu ca mbere kugira ngo umuzungu ayobore abanza gutandukanya abantu, kandi iyo hamaze kuba ugutandukanywa ico gihe iyo hamaze kubura ubumwe mu bantu kiba ikibazo. Mu biranga igihugu habaho ubumwe, ibikorwa n'iterambere. Iryo jambo ubumwe mu gihe tukivuga mu minwa yacu no mu mitwe ngo ubututsi ubuhutu butwa turacari nyuma y'amajyambere, ariko mu gihe tuzoshira imbere ubumwe mu barundi bose muri rusangi iterambere rizoheraho. Tutagifise ya mizere n'imyumvire ya kera yo kuvanga uyu n'umuhutu ni mwene wacu n'umututsi mwene wacu, ivyo birica bikavuna. Abantu benshi burya bikoreye imivumo kubera ivyo bagiye bakorerana n'ivyo bagiye bibitsemo bakabishiramo n'abana babo ngo urabona ngo bajya sabi wacu bajya ngo baratumaze. Ariko koko iyi si maze gutera imbere muri iki kinjana ko hari dukwiye kwama tuvuga amafuti nk'atafise umutwe n'amaguru. Bantu nico gihe cyo gukira mu mitwe. Ejo uri kuravyara canke waravyaye uyo mwana ufise no komeza kumupakiramwo ubwo bugugu n'ubujuju bukurimo n'ubujiji, kandi witwa ngo warize ufise impana bushobozi ufise ikibazo muri ubuzima. Ndi kukubwira burya uzosanga ari uri kurabiba imbuto y'ugwanko mu gihugu. Namanda babyereka se ndi pastori sindi umunyapolitike canke igikoya ntaco ndico ndi umuntu asanzwe ari munsi yawe, ariko ico no kubwira ibintu vy'amoko umuntu mukuru nkawe nta nisono ugira. Bantu bamumenye ivyo bunavuga. Hey, iyo ndirimbo ya Hands Up reka muyumvirize mu kanya gato, kandi burya reka twifurizanye umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ariko banza wumve gato umva ubutumwa hano.